ni Natt imbere yo kubivuga nabanza vyaye naza kuvuga ibintu by'abantu bavyaye batabana fisi namwe hari ibintu muzabuna nk'ivyo babigira big deal nonugera arazi arikavuga ngo arazi gise Mumureke kunywa Fimbo iri matatizo yari jana umvise kaje gato akadoze kanongera gakonko kamwe ujya no mu Kristo bira none nta miti bamutera rero je ico novuga vraiment ku bantu ariko baradisinga Mumureke batazi histoire babireke vraiment kandi ibintu byingo kirazira kubyinjiramo watanga ko nkene yagiye mutinye nka fisi imyaka 9 urabyumva cywa rero imyaka fisi izo ncuro yarazimaze kuba igiye gusigaira gutwara inda ni rimwe kandi nyanda yimaranya amezi 2 kuba yagiye ahantu atari yagiye mu matrompe yamaze gusa 2 mois niyo yari ataja mu butinyanka barabura kurongo gwakiri karewe urazi yuko uyi inyuma yo gutondera igitoro gutondera iki basige batondera no kwabira nataga hato nari muri etat civile kuri zone gihosha samedi hari amakouple arenga ijana washaka gusanga Mimi ku myaka yarafise petete atarashoboye kubarira cyangwa atarashoboye kugira iki avuga ati ebana bakamubaza ivyo tunze urumva gasanga ntari bubarere basanga n'ibindi abakiri kararonda karo bisigura ko Mumureke yari kararengana hama gusa by the way ndafise akarundi ko ndategura ndazi mwese muzombaza ati aho nihe kandi ndagirije nga Hello bakunzi ba Gatech TV uni Mr. Va neni nataheruka kuvuga yuko Mumureke yataye abana ko amaze kubata muri kano kanya ari karagaruka ngo arondera abana inyuma y'imyaka myinshi ni Natt imbere yo kubivuga nabanza vyaye naza kuvuga ibintu by'abantu bavyaye batabana fisi namwe hari ibintu muzabuna nk'ivyo babigira big deal nonugera arazi arikavuga ngo arazi gise neni ati nta gisazi reka share karabaga abantu uzana ibintu hari abantu ari ama circonstances menshi abo udashobora kumenya ugasanga umuntu urukura mucira urubanza mugabo utagombye kumenya urabi bisigura ko Mumureke yari kararengana ntavyo nzi ubiravye ntavyo nzi mugabo ico cyo gucungwa mzazi ariko uri umuvyeyi uramaze kugira ndabizi mani je ku mwana wanje je ntihonzanira uburofa kandi je manije about umwana nikije nta bintu by'insinga ashiramo je no ndavise umwana afise imyaka 10 ndamubwira nyina ati muramuma cyangwa umugumane we byako ingingo ufata cyangwa umwana wenyine misi nta matsinga menshi mwe umwana gusikwe nk'imbuto nuko abazi ko afise nyina ariko Mumureke kubabara yuko bamwimye umwana wumva yuko kandi haza kuri media nawe ivyo bari content ivyo ntibera kuri media apana yarabivuze muri hariho TV yo mu Rwanda none si yo nyene yumva ko ari ivyo si ibintu byo kuri media oya ariko yarasiguye yuko yisituye none ivyo byose yarituye twese ndufise yo tuja kuyitura baza ko ibintu byo tubizana ngaha kuri media rero ibintu ari ibintu bijya mu butungane ibintu byo mu butungane si ntubizana kuri media oya hari bya media n'ibyo mu butungane ibyo kimaze kuja mu butungane ucukiretira muri media direct uranze gituma ndagicishemo gasimbizi abantu benshi bari kubavuga yuko Mumureke arengana abona abantu babivuga sivyo muga n'amategeko naravize ibindi avuga n'amategeko n'abantu ibintu mwe nivyo vyingo n'imiryango ureka amategeko agakora umwana waramwandikishije waragize ibi nibi ivyo reka amategeko ngaba pana ngo ni Natt yavutse ni Natt yovuga iki mu byingo ni arazi niyo bandikira abagore ariko barabura kurongo gwakiri karewe urazi yuko uyi inyuma yo gutondera igitoro gutondera iki basige batondera no kwabira nataga hato nari muri etat civile kuri zone gihosha samedi hari amakouple arenga ijana basigaye bakoresha speaker gutya mu guso mu bugeni naho nyene banyarutsa nko kumengo bariko barasiga none bazobona ibyo byakera mwaka yavutse akikwega muri leta ubu abavise micro ego ndavyemeye
abantu ijana n'amakupli ijana ari amakupli ijana stadine tugomba kuvuga amabanga y'abantu majana 2 mwene nakayavukiye baragira na pose none ntavyo kwanka baragira na pose bro jewe mu mwaka uheze niho nabonye ko ibintu biteye n'ubwoba sinzi ibidiri namba ariko no ari umuntu ambwiye ngo mfise influence nyabaki je kuva ndongo y'abantu baciye bicukira kurongora cyane sinzi ko bibona hari n'abantu bazava bikanga ko agenda bitanguje ibyo kurongora ikingyohera rero nako ndasoma la majorité narafashe naka video gato bose ni mwene naka ntakaza afise mwene naka ntakaza gasho n'umuntu atakaza afise ibujumbura gute president mwe son excellence yavuga reka president abura matari ibujumbura nabaja muri kuratwara wewe bashaka kuzoguhenda ugasanga ugumye ngaha kubera benshi bahatakazi bafise n'abafubuzi abafubuzi ni bamwe banywa inzoga ubusa mbwa na Fimbo ini mubambi ini yabubatsi hari izo banywa ariko n'abafubuzi urumva ko baca banywe baca biboostinga naka urumva roga bro ariko ntubahanuye kwiboostinga na Fimbo oya apana uraje gusamburiza abantu ndaje gusambura ingo z'abantu ati rero rero ingo Chege onyene je nagiriye no etat civil kuri Hotel de Ville. Ndahama. Umunsi amakupre yari yagiye yarajya umuhari. Ngona ko ngo twari ngo sare ngo VIP ngo hama ngo bakadutondesha umurongo. Ino ni muri benshi. Zogenda gute. N'umugamba ari wa benshi. Yarama VIP kuri Meri. Mugabo general indire baraheza cyandinjira. Wewe wararindiriye nari bashaka abantu abandi baje kubafotora babashire ku mbuga kandi abaza mu rubanzi rwanje bamaze gusinya yuko bagomba bandagare urumva rero tena wewe uko konte voilà niyo mpamvu rero twarindiriye barasohoka amajewe cyandinjira mwene urubanzi mu bisanzwe rero nari nati kwinjira mu bintu vya mimi abireke oya byingo n'imiryango nabireke ko we ujya ni ntaragira mariage yaramaze kuja muri menopause nta no mwikoza Nino nza kuvuga ibi amajambo wo zuravuga arakomeye bro kuvuga yuko nari natari menopause bigenze gute none si imyaka no menopause nyinshi uyagiye mu butinya nkakirikanye egari inshuro hajya ndakubwire bimeze ngene babikarikira mengo ndibagiye ngene babikarikira nani umugore arafise inshuro aja mu butinya atanguye abayinjiye izo rero inshuro zirazwi zirahari namba ari inshuro majana ntumbazi ni inshuro eri naterere urabyumva ni inshuro izo nshuro rero wewe nk'ubu watanguye ko ngene yagiye mu butinye nk'afise imyaka 9 urabyumva cywa rero imyaka afise izo nshuro yarazimaze kube igiye gusayigera gutwara inda ni rimwe kandi nyanda yimaranya amezi 2 kube yagiye ahantu atari yagiye mu matrompe yamaze gusa 2 mois niyo yari ataja mu butinyanka bisigura yuko inshuro zose arakuva bise neva gushika n'imyaka afise ubu n'amari 40 n'ingahe yarazimaze inshuro zose za menopause inshuro zose z'ubutinyanka bw'ubuzima bwiwe bwose yarazimaze urabimvaga brass rero niyo mpamvu rero abantu babahize imwe nabo aya manu umengo ko nabambuza abandi bantu ya manager yamani imihari kubazi neza yuko ati naho byogenda gute byaramaze guhara Noive rero je ico novuga vraiment ku bantu ariko baradisinga Mumureke batazi histoire babireke vraiment kandi ibintu byingo kirazira kubyinjiramo byingo no Numuna zogomba gutanga ibintu byingo zombwiye ata baye soka hani bahinjira sacre urugo ruri sacre none muri kano kanya Mumureke arafise abantu ariko baramuvugira kandi bariko baramuja mu matwe we nikihe wo muhanura kubera wumve Simbizi araremerewe igituma naguhamagaje kuri no subject araremerewe bro simple sana very simple inde akabose nakubwiye ngene gakora ya Simbizi tudahendanye iyo ntaza kuba mfisaka wanananyoye twinshi ningepata y'umzu kurazi ibibazo mfise nta muntu ndindiriye nga na mapera ariko telefone agasakisaki none baza ko ndabimetriza gute si stress harimo na apere ya mwene inzu lakini yore ni mo na kunywa Fimbo Mumureke kunywa Fimbo ili matatizo yari jana
umvise kaje gato akadoze kanogira gakonko kamwe ujya no mu Kristo bira none none nta miti bamutera agiye kwa muganga ntibamutera ama anesthesia ziya anesthesia niki si bimogi nibiki baba baragize si urabaza abaganga bakubwire bi anesthesia bikora muki si bimogi ntabajama je ndibuka batipe kera tukiba mwisite abapeti baragenda bakagura bijya binini babita sike ko umpeta gatembera mwibarabara menzo mengo nizombe agasinzira ibinini batera abasazi man wakabinywa nk'iswing ugasanga abapeti bari ko baranywa koro bari ko baranywa essence igitoro hari umupeti nzi muyinga yitwa kukarebirateri aho sinihugira mugabo akaciza cyako gakora kura mo stress kandi ugacumera neza nagire yameko none kunywa Fimbo tayari piga Fimbo wine termine ivyo binde bamwe ngurumba bamanura bamubeshe usanga hari gihe usanga urazi ko umuntu ashobora no kukubesha ngo reka araguhanura ugasanga yaguteye no mu vyaha nico rero uri kurati nivyo ndiko turarinda ukeneye kwirinda kuja mu vyaha nka Fimbo ariko Simbizi jewe nagomba yuko muhanura mu majambo kuko niho wowe uri umushinga nta amajambo nayo nyene nanje nuko ndamuhanura ivyo ntagenda je nta rugo mfise urumva bamwagiriza ko yavanye n'abagabo ivyo vyo kuvana n'abagabo ntwaje guhanuza jewe none je navyanye n'abakobwa bangahe George rero numva no guhanura iki ariko ubu agakiza rero nagakuye muri Fimbo urumva umugabo wewe wa mbere bavuga yuko yamutwaye amanje kumufata ku nguvu man ivyo gufata ku nguvu birafise yo bitwariko ninaje kumwitwarira ariko yaramwitwariye yaraburaho yitwara buragute mimimi rero buraho yitwara urumva bamwagiriza yuko uwo mugabo yamuteye inda uravyumva nivyo yivugiye mimimi rero ngashimiriye ni kizanani amutenda kubera amufashe ku nguvu yarafite kenza araburi yaje araburi saganirizo aca yemera kumutwara mimi rebera karasi araza sigura ati je kuba naravuye mu rugo rugo nari ndushe arakoresha n'ijambo avuga ngo yari gihenoma gore ni kizanani wewe ngakijya wewe gifata nabi none Simbizi mimi ni mwiza je kigendo gishera ku murongo nuko nubatse bro Fimbo gisura Fimbo rero ndayankira rero ariko usanga yagukuye na urugasanga bibagiye n'umugore wawe for real je ingene meze ingene ibintu ndabitorera umuti singa kuri media uravyumva kandi nganyishira imwo bro ibintu byo mu kibano urabyumva garoti biherera nyine mu kibano nyine vyabereye burya media no kwiyararaza no kwifukura no kwiyambura impuzu gusa nta kindi zikora ngaha burya naje mu rugo iwanje hari ibintu biguma hariye hari abantu baza bambwira ati ko posting umwana umwe gusa niko yanamubonye mu ngabire yuko media yamukunze kandi namufasha no mukuno kwikutsa umwana ntarabona nuko bimeze mpamvu rero ibintu bya no gufata abana mukaba posta urazi ko bijya binahana rofete ko gufata abana batarahitamwo bavyumva mukaguma ba posta ngo kubera ngo uri neringo ra posta inzukura c'est pas bon na mimi nawe nahantu yo bitwara ibyo bibazo vyiwe ni hari nyine mu kibano namba kumbuye abana biwe namba keneye abana biwe hari procedure bicamwo hari gihe usanga nabo bana ari yabaye privé nabo ari ngingo senare yafashe je ntazi nundi mudadanga senare yamwatsa abana washaka gusanga mimi ku myaka yarafise peut-être atarashoboye kubarira cyangwa atarashoboye kugira iki avuga ati ebana bakamubaza ivyo tunze urumva gasanga ntari bubarere basanga n'ibindi abakiri kararonda karo hari abantu benshi bagiye barafata ingingo muri Cheka ndaguye basi na example y'abandi bantu sinzi ko yibuka yuko aho hambere hari nk'abavyeyi bashobora kuvyarana n'umuntu umuvyeyi cyo byarigezwe no guhakwa kumbako bakavuga bati uyu mwana ntumwandikisha turagira perenkoni yego ivyo ni ibintu vyigeze kumbako turamugira perenkoni sawa rero tufata umwanya umva ningingo ivuye ku bavyeyi b'umukobwa hamwe umwana aba perenkoni ugasanga na jewe simfisi iyo no kwitwara canke no kurikirana ivyo bintu gusa jewe nta mwana wanje byongire perenkoni ndabizi kumana ari gwanje ndabikwemerera hama excitant wa mu perenkoni agacatera imbere kaba boss tajiri warashaka kanapfa asize amatungo
wa mwana wagira pere nkoni ari cyo kurekera mahari wapi ubona kugira bizokunda mva ko hari procedure ndende niyo ngwaniro yavyo rero hari ibindi bintu usanga hari andi realite tutazi uno musi ukabona umuntu kubera ari uko ari peut-être ugacumengo rero niyo mpamvu rero ibintu mwene ibyo bisaba ababizi abo nyine kandi ibyo c'est pas si media none yoba yakoze ikosa Simbizi kuja muri media ivyingo nakubwiye n'ubijya kunubizana muri media ivyingo ni mu ngo nyene n'amabanga yo mu rugo niyo mpamvu abo bana bagenda kurongo guhataragera usanga bari bimena banga iyo n'amabanga Simbizi nivyo umwanya uragiye je nkajeyo sinoza nga kuri mikro ngo ndiko ndazana amabanga yo munzu oya Simbizi nivyo nzokubwira bijya hari nk'ibintu wowe nyine ushobora kubonesha amaso hejuru mugabe by'indani ntavyo nzigira ndakubwira uramvaga brother kuko byinshi hari ivyo nkemurirwa na Fimbo Simbizi nivyo umwanya uragiye ariko iki kintu nariko ndavuga wibuke nawe iyo Chimamanda kuvuze ko uragira ukagira ico uvuze ki ibintu byaramamaye kuburyo ko na Chimamanda yarabivuze ko ego impamvu tu sais pourquoi je me réserve ni kubera n'ibintu by'umuvyingo bimaze kujyamwe urugo ejo rugahungabana sinkeneye kuba impliqué muri ivyo urabyumvaga braza kora abo bantu ibintu byose byingo n'imiryango na intervention nimwe je nshobora kugira je niba ndakubwira ati hariho inzego ivyo bintu bijyanwamwo urabumvaga we ntuzozwenda ngo murondera ama content ngo Simbizi azanga promoke oya sinagombye kugupromote izo ngo mvuze zitandukanye nayo ni famille mugabe bitandukanye na ya famille ya kigingi unyumve neza Simbizi hari abantu bacavuga ngo none ngo kushitwa famille vya kigingi umvise navyise urugo byiswende famille kigingi yagumye ari famille mugabo ibiturumwe n'ivyingo kandi igihugu kiravise n'igitabo cingo n'imiryango ivyo vyose uri kurabaza ivyo haraho vyanditswe n'amategeko abigenga n'ingene bikemurwa sinari natabikemura my brother igitabo cingo n'imiryango kingana gutya ivyo byose by'abana niki vy'indezo byose biranditswe genda rero mu bahinga bavyo babigusesangure bavyugurure hame ivyo umukeneye murabisangamwe haje Messi Simbizi aza kuza ko interpreta amategeko hama gusa by the way ndafise akantu ndiko ndategura ndazi mwese muzombaza ati aho nihe kandi ndagirije ngaho uca wishura nimwe muzokwibaza ati aho ni he utarinze kuvuga we ntuzobaza nimwe muzobaza muti Simbi aho ni mu gihe la famille we yagize famille niyo igenda ebana atari nasubire ko ari hari tubwo Simbizi niyo zana ngati mana yaje si hari yaguma telefone ntiyinji yaguma agenda ku muryango abaza ati yoba yaje ayo makuru warayarose bien sana mugabo rero bacavuga ati aha ni nanje ikintu ngomba ntegure kandi vuba nimwe muzokuvuga uti none Simbi aho ni he yes reka twizere yuko Natt yarose inyishu itomoye na Mimi twizere yuko na Mimureke yarose inyishu itomoye kandi na Chimamanda yamuvuze ko nawe yarose inyishu itomoye kuko twebwe twarasomye nk'abakunzi ba entertainment yaramuvuze ko amajambo ubona yuko aremereye camvuga ati rero nkuko nawe ukurikirana ibintu biri hafi ya entertainment reka nawe ugire ico bivuze yego Simbizi yose mavumba je ndagushimiye cyane nane ndagushimiye gose boss twabanye umwanya mwiza kandi umwanya tumaranye nize yuko abakunzi ba Gateke batagiye kuwicuza hamwe na Fimbo turangize tuvuga ngo ciao ciao